Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV munesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mu iperereza mu gateka kaze na muntu makungu yakore ndetse narimba kuri yose abareka aravugwa ngaha mu kibano ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezo ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza reka nkengurukire mwese rero mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakore mwese ndabahaye kaze mu makuru y'akanya makuru yuta cyane amakuru abayiri bavugwa mu mihingo itandukanye amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira kuri irigenekerezo rya gatandatu mu kakaro umwaka wa 2025 itangazo risohowe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca risohowe muri ntare rushatsi riramenyesha ko kuri ubu umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yamaze gufata igihugu ndetse yanatanguye guhindura ingingo ndetse kuri ubu ngubu asohoye itangazo yemeza ko yamaze gufata igihugu nkuko amakuru aturuka ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse cyane ku mugwa mukuru wa politike Igitega abandanya abishikiriza Gervas Ndirakobuca amaze iminsi atumvikana n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho ndetse Gervas Ndirakobuca yagiriza umukuru w'igihugu ko ari we yamaze kubohera abanyagihugu amaboko imugongo ndetse akanamwagiriza ko ari we ari maranyonora amatungo y'igihugu bivuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we ariko arakoresha itunga ry'igihugu mu nyungu ziwe nko kugura ibintu bizimvye mu gihe abanyagihugu bafise ibibazo bihanze nk'igitoro camaze kuba umuzi wibuye sivyo byenyene kuko n'inzara idahera ndetse n'ubukene bw'amahera mva makungu ibi byose byarabuze Gervas Ndirakobuca rero kuva yagashika mu butegetsi ibintu byabaye kuba byarushijeho kuba bibi bivanye nuko Gervas Ndirakobuca atumvikana neza n'inyifato y'umukuru w'igihugu abariko araboreza abanyagihugu ndetse abona ko ibibazo byose bibahanze biterwa n'umukuru w'igihugu Gervas Ndirakobuca rero avuga ko kuva yagashika mu mabanga yo kumushikiranganje wa mbere w'u Burundi asubiriye uyu Arengiyome Bunyoni yamaze gupfungwa yagirizwa kuba yashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amakuru y'igihugu Gervas avuga ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye yamaze kwica abanyagihugu bapfuye barangiye ahubwo ngo bashigajwe kuzikwa avuga ko rero umukuru w'igihugu iyo uravye inyifato ye ngo igaragaza ko adafise ubushake bwo gufasha igihugu gushika ku mbona kazoza kuri ubu Gervas Ndirakobuca asohoye itangazo avuga ko yamaze gushika ku butegetsi ndetse aciye ahindura leta ashize ko leta shasha ndetse ashize ko n'indongozi yamaze gushira ko zizomufasha kurongora Burundi kudeta rero irakozwe mu Burundi ibibaye ni nk'ibyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo rero wari president w'ico gihe Petero Nkurunziza nawe yaterwaga kudeta mwarabyumvishe ndetse byaje no kuba ibibazo abagoze iyo kudeta benshi baciye bahunga kuri ubu ngubu bari hanze y'igihugu kuri ubu rero amakuru yuta cyane nuko Gervas Ndirakobuca asohoye itangazo avuga ko yamaze gufata igihugu ndetse yamaze no gushiraho leta shasha izomufasha kurongora u Burundi naho makambaho ikibanza c'ingenzi ca Muyogo caranyurujwe indongozi zarigaruriye ico kibanza makamba kuri wa kabiri mu kakaro 2025 ishavu ni ryishi ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba ikibanza ciratiro ca Muyogo cari citwa ko ngo kigiye ngo carigiye gukwega ingenzi mu ntara nshasha ya Burunga umanuko bushira urengero bw'u Burundi kiriko kirashirwa mu minwe y'abigenga ku nyungu za bamwe mu ndongozi zo mu gipolisi no mu ntwaro ico kibanza ngo cari cuguruwe ku mugaragaro mu mpera za 2024 na buramatari Tantine Nshuti n'amagara vyari bitegekanijwe ko kiba ikibanza kizojamwo ivyibutso by'abaharaniye ukwikukira na demokarasi mu Burundi umuganwa Rodoviko Rwagasore Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu c'u Burundi wa mbere yatowe akanada
akanagandagurwa mu mwaka w'1993 hamwe ndetse n'abami nka Ntare Rushatsi ndetse nka Ntare Rushatsi Cambarantama ndetse na Mwezi Igisabo. Hategerezwa kandi kubakwa ikibuga c'inkino nyinshi kugira ngo gisahirize ikibuga rudende kimwe kiri mu gisagara ca Makamba, ariko ku rubuga ukuri n'ibindi kubwo amasoko atandukanye igicapo co kubaka catunganijwe na Obuha ndetse n'abafundi ba komine carirenganijwe. Abarongozi benshi harimo ndetse buramatari ahantu n'abahanuzi biwe, abamusitanteri b'amakomine, abakomiseri b'akarere ndetse n'abo mu ntara hamwe ndetse n'abategetsi bakomakomeye mu mugambi uri ku butegetsi barihaye ibibanza byo kwiyubakiramwo amazu yabo. Amakuru ava muri abo nyene amenyesha ko abategetsi bagerageje kwisigura ngo mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko bageze ku musozo w'ikiringo kandi ko ngo bitokunda ko bagenda imbokoboko. Ivyo birababaje kandi abanyagihugu b'Imakamba bibutsa ko n'amakaritiye yatunganijwe abuze inyubakwa rusangi mu gisagara. Nta bibuga vy'inkino bikwiye bihari, nta masoko, nta bibanza rusangi byo gutamwo imyavu. Ibibanza byari byitwa ko bigenewe ibikorwa rusangi byaranyurujwe, niko umwe mu bashingantahe bo muri ako karere yidoga. Abanyagihugu ariko basaba umukuru w'igihugu kuhaseruka adatevye mu ntumbero yo guhagarika uko kwigarurira ivyo bibanza, hanakwingirwa ibibanza rusangi bitarigarurirwa mu ntara ya Burunga. Abanyagihugu barashimangira ko ivyo bibanza bitegerezwa kuguma bifitiye akamaro abanyagihugu muri rusange, ariko ntibishirwe mu minwe y'abikorera ivyabo mu kubiha abakire bamwe bamwe. Naho onakivareho inzara irica, umwe mu mpunzi yapfiriye imbere ya HCR. Kuwa kabiri ruheshi y'umwaka inzara yasubiriye kwaduka mu makambi y'impunzi muri Uganda. Umwe mu mpunzi zituruka muri Kongo wo mu muryango w'abanyamurenge yarapfuye ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri mw'ikambi ya Nakivale inyuma y'indwi y'imyiyerekano yo gusaba ibifungurwa. Yariko yiyamiriza ifutwa ry'imfashanyo ry'ibifungurwa yahora aronka. Iryo bara ryabereye muri zone ibamwo indongozi z'ikambi, aho uwo mugabo w'imyaka ishika 40 yari yafashe uyu mugabo rero akaba yari yafashe ingingo yo kuja kwicara imbere y'ibiro vya HCR, ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Uganda ajejwe impunzi n'abagira neza nka PAM. Ababibonye bavuga ko iyo mpunzi yarivuze ko yari ntaho nikora, akeneye kandi akenye atishoboye, agatomora kandi ko atarakironka imfashanyo, ko ahisemwo gupfira mu maso y'abamukwegeye uru rupfu. Iryavuzwe ryaratashe, yapfuye ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri, amaze indwi ataco ashira ku munwa. Ari imbere y'ibiro by'amashirahamwe y'abagira neza, yari yatanguye imyiyerekano yuko ashonje kugira ngo asabe HCR kumusubiza imfashanyo yahora imuha, ariko nta numwe wamwumvirije gushika apfuye, niko bishingwa n'intahe n'impunzi. Uwo mugabo yari yavuye mu rugo rwiwe ruri mu gisagara ca Nyaruguru. Ikiziga ciwe caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vyo muri iyo kambi. Muri iyo kambi kandi icuka nicishi, impunzi nyinshi zirafise amakenga ko iyo ishobora kuba intango, iracari intango, abandi bazopfa cane biyahure, niko bagabisha. Impunzi zirasaba zishimitse HCR ndetse na leta ya Uganda kurondera abandi bagira neza
babafasha mu gusahiriza izo mpunzi mu ntumbero yo kwirinda ingaruka mbi zishobora gukurikira uko guhagarika gutanga imfashanyo. Ikambi ya Nakivale iri mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda iharurwamo impunzi zirenga 150 harimo abarundi barenga 33 nk'uko amakuru aturuka ngaho abitomora. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza igisaha ayaka kanya tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko usamye gufyonda suivre partager s'abonner kugira umwanya n'umwanya tuba dushize ko amakuru kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV iba amakuru ajya bageraho umwanya n'umwanya. Reka ro mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twe ko turabashikiriza tuyasozere ngaha, turaza gusubira.